Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ryo ku munsi wa kane w'indwi w'igenekerezo ry'icumi n'indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye ikaze, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru tubandanya gushikiriza ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'ubutunzi, hoba mu gisata c'umutekano, hoba mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'amatara ni ukuvuga mw'ishirahamwe Regideso, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ano makuru araza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu gisata c'amatara turaza kukubwira ko Regideso imenyesha ko itangwa ry'umuyagankuba rizohungabana kuri uwu wa gatanu w'uwa 18 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Nayo kandi muri ano makuru ndaza kukugeza ko inkuru y'umubabaro, inkuru iteye agashavu y'umugabo yacumise uwutwara ikinga haca aramunyaga ikinga ryiwe, ariko womenya ko uwo mugabo nyene yafashwe. Uwo yacumiswe wewe yaciye acikana ubwo nyene. Nayo kandi womenya ko abakenguzamateka bariko baribaza aho bipfira kuba musitanteri wa komine Mukaza hatarakurwa mu mabanga kubera dosiye y'isukari yabuzwe irengero. Kuba musitanteri wa komine Mukaza Renovato Sindayihebura hatarabogozwa mu mabanga kubera itoni 15 z'isukari zagenewe iyo komine zabuzwe irengero birateye amakenga inama nkenguzamateka. Emmanuel Sinzohagira umukuru w'inama nkenguzamateka hakabaza umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse nyimba yoba yarananiwe gukura uwo musitanteri nk'uko ahora yihuta gukura abandi basitanteri bagirizwa amadosiye y'ubunyonyezi bw'itunga ry'igihugu. Bikaba vyaravugiwe kuri uwu wa gatatu mu ngoro y'inama nkenguzamateka aho abashikiranganji babiri ni ukuvuga umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'ubudandaji bari abatumire. Emmanuel Sinzohagira akaba yaragize ati hariho itoni 15 z'isukari zabuzwe irengero zari zigenewe komine Mukaza, musitanteri yarakunaniye gukura. Vyagenze gute ko abandi waca usohora ingingo? Erega naho nyeneye umbwize ukuri nyimba uza kumbwira tugufashe. Turabona ko hari aho muhesha n'abandi mwihuta gufata ingingo. Umushikiranganji Martin Niteretse yishuye ko yabangiye gufata ingingo yo kubogoza uwo musitanteri wa Mukaza kubera ko haza haratanguye amatohoza yo mu butungane kugira ngo uwo musitanteri bigaragare ko yagize ikimwagira. Ikibazo ca Mukaza reka tukivuge neza uko kiri, bagize amatohoza y'ubutungane niyo barimwo. Jewe novuga nti ese nofata ingingo sinoba nihuse kuko hatanguye amatohoza y'ubutungane, twebwe duca tubanza tugahagarika amatohoza yacu mu ntumbero yo kubahiriza bwa bwigenge bw'inzego zitatu zikomeye mu gihugu. Umugabo batubwiye bati vyanse nimugire amatohoza y'iwanyu duca dutangura, ariko turizeye ko ivyo bariko barakora vuba bazoduha inyishu kuko turavugana. Ndabona ko vuba tuzoronka inyishu. Uko akaba ariko Martin Niteretse yishuye. Tubibutse ko hari amatoni 15 y'isukari yari yagenewe komine Mukaza aheruka kuburwa irengero mu kwezi kwa Mukakaro 2023. Ishirahamwe Sosumo ryari ryahaye igisagara ca Bujumbura amatoni arenga 140. Komine Muha yaronse itoni 40, komine Ntahangwa nayo itoni 60, nayo komine Mukaza nayo ihabwa itoni 45, ariko hashitse itoni 30 gusa, nayo 15 ziburwa irengero. Bikaba vyaravuganzwe ko musitanteri wa komine Mukaza Renovato Sindayihebura ari kumwe n'abandi bategetsi bo mu mugambwe CNDD FDD mu gisagara ca Bujumbura bagizemwo uruhara mw'iburwa irengero ry'iyo sukari.
Uwo musitanteri akaba kandi amaze igihe yidogerwa n'inama mpanuzwajambo ya komine ko asesagura ubutunzi bwa komine ndetse ko hari amafaranga menshi amaze kugaragara ko yabuzwe irengero ryayo kuko batabonye ico yagiye arakora. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango z'ano makuru kandi nuko Regideso iriko imenyesha abanyagihugu ko itangwa ry'umuyagankuba rizohungabana kuri uwu wa gatanu w'igenekerezo ry'icumi n'umunani z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Mu gihe haheze iminsi hibonekeza icikagurika ry'umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bice vy'igihugu, ubuyobozi bukuru bwa Regideso bumenyesha ko no kuva kuri uwu wa gatanu w'igenekerezo ry'icumi n'umunani Myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu buzoba buriko burakira umuyagankuba uvuye ku rugomero rwa Rusumo Falls. Kubw'ivyo rero ngo abakoresha umuyagankuba basabwe gufata ingingo zose zishoboka kuko hazoba icikagurika ry'umuyagankuba muri ico kiringo uwo muyagankuba uzoba uriko urakirwa. Twokwizera ko ikibazo c'umuyagankuba kigiye kuva mu nzira, twandikire ingene uvyumva. Nayo kandi nkugejejeko ya nkuru y'agacamutwe womenya ko hari umugabo yacumise uwutwara ikinga aca aramunyaga ikinga ryiwe, ariko uwo mugabo nawe nyene yarafashwe. Uwo ni umugabo ava muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi. Iryo bara ngo yarikoreye kw'iraro muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega kuri uwa cumi na gatanu Myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu haca arahunga. Akaba yaraye afatiwe mu Kayogoro mu ntara ya Makamba kuri uwa cumi na gatandatu Myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu ageze kw'isoko. Aha akaba yariko aradandaza nyakinga. Yaciye arungikirwa abajejwe umutekano baho yakoreye icaha nk'uko bimenyeshwa na musitanteri wa komine Kayogoro. Ariko mwomenya ko uwo yacumiswe yaciye ahasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agashavu. Imana imwakire mu bayo. Nayo mu bindi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ati hari abashikiranganji bamwe bibereyeho kurya k'umukozi arera umwana atigera yiyumvira amata aheze ahakura ayandi. Akaba abaza ati twotera imbere gute mu gihe hari abashikiranganji bamwe biyicariye barindiriye uwuzobasubirira kugira bamuhereze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agereranya abo bantu n'umukozi areza umwana akamuha amata umuvyeyi yamusigaranye atigera yiyumvira iyo akura ayandi mu gihe aheze. Akaba abandanya agira ati iyumvire nk'umudeje ico akora ari ukurya gusa. None igihugu cotera imbere gute? Umwe wese ategerezwa gukora, kirazira kurya utakoze. Ufise imiduga myiza uca ubona ko bose bateye imbere. Tuzovuga ko twateye imbere mu gihe umuntu wese afungura neza, aryama neza, akivuza, akongera akarungika umwana kw'ishure kugira bwa bwenge bwiwe abushiremwo ubumenyi. Umukuru w'igihugu akaba ahamagarira abarundi baba hanze y'igihugu guteza imbere mu kibano. Mu myaka iheze ngo hari abahora batinya kujana bagenzi babo muhira iyo bavuka kuko ab'iwabo bambara nabi canke ko atari mu gisagara. None wewe warubatseyo inzu nziza irakwanyira? Ivyo yabishikirije kuri uwa cumi n'indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu i Gitega, mu gihe yariko yugurura icese indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu. Nayo kandi womenya ko gufata ingingo gihutihuti hari aho bikwega akarambaraye. Duhora tubona hafatwa ingingo gihutihuti cane cane iyo habaye ingorane kanaka kugira umuti uboneke mu maguru masha. Nk'akarorero uwurongoye abandi ashobora kunyaragasa gutorera umuti ikibazo kije giturumbuka atarinze kwisunga n'ivyo amategeko avuga. Ikiba kimuraje ishinga ni ukugarukana ituze mu bo atwara. Yamara rero ngo ingingo nk'izo hari aho zikwega akarambaraye. Jean Bosco Harerimana, umuhinga mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara, niwe abitubwira. Mu bisanzwe ingingo zifashwe gihutihuti ziba zije gutorera inyishu ingorane kanaka, ariko hari aho izo ngingo usanga zivuguruzanya n'amategeko aba ahari zigakwega icuka kibi mu bantu. Abandanya ngo ingingo zifashwe gihutihuti zitera ukutumvikana hagati y'abantu iyo ingingo yorohereza n'abo ije ishaka gukarira niho haduka imvugo zicanishamwo.
Uwo muhinga akaba avuga kandi ko mu vyo abavyeyi baraga abana babo harimwo n'izo mvugo zicanishamwo, ibituma urwaruka rukura ruzikoresha bigatosekaza ikibano. Jean Bosco Harerimana akaba ahanura abantu gutahura ko izo mvugo zidakwiye kubandanya, hama bakazirinda ndetse yewe bakazivuguruza iyo bazumvise. Iyo bigeze ku rwego rwo hejuru naho abacamanza n'intwaro bakabijamwo.